Nashaka kwishura kuri kano kabazo mubona ngaha hejuru. Murabona ni ikibazo by'ukuri kiryoshe cyane, ni ikibazo by'ukuri kiryoshe kumva, cyabajijwe n'abantu. Nibaza yuko umuntu yakibajije ni umuntu yiyumvira kure, kandi n'umuntu yiyumvira iterambere, n'umuntu yiyumvira gushika ahantu yifuza gushika mu buzima. Imbere yuko nishura kino kibazo nabajijwe, nashaka maze ndagushimire wewe umaze gufata akanya ukaza kwifatanya nanje muri runo rugamba. Urugamba turiko nubwo kubona Afrika iteye imbere, Afrika igeze ku yindi level, Afrika ari Afrika y'abantu baryohewe, Afrika iteye imbere, Afrika nayo ifise iciyumviro, Afrika nayo ifise ikibanza mu makungu, Afrika ifise umwidegemvyo, Afrika umuntu ashobora gutembera mu kindi gihugu ata kibazo ashobora kuba agira. Niyo Afrika dushaka kubona. Hanyuma nkaba ndakuramukije amahoro y'Imana, ndiza neza yuko ivyo uriko urakora biriko biragenda neza. Ndagomba ndagushimire cyane byimva mu mutima ukuntu umaze kubikora, ugakora subscribe ngaha kuri no chaine. Ndakwibutsa agasanga utarabikora ubikore ngaha. Twama dukunda kuvuga ku mafaranga, dukunda kuvuga kuri business, dukunda kuvuga ku kintu gishobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika ku iterambere, kugira ngo dushobore gushika ku butunzi. By'ukuri nk'abanyafrika hariho ibintu byinshi usanga tutazi, ariko igihe nagerageje kurondera amakuru yerekeye ubutunzi, naronse amakuru menshi, kandi amakuru yoshobora kudufasha natwe kugira ngo dushobore kuduga, kugira ngo dushobore kuduza ubwenge. Amakuru basogokuruza bacu bari bafise, ariko uno munsi usanga ugwaruka guno munsi canke abantu guno munsi badafise. Kubera iki? Kubera usanga twarabaye deconnecte canke tudashaka kurondera vya bindi vy'iwacu kugira ngo dushobore kubikoresha, tudashaka kurondera kahise keza kugira ngo dushobore kugakoresha, hanyuma dushobore gushika ku iterambere, cyangwa kugira ngo dushobore kugakoresha kugira ngo dushobore gushika ku butunzi. Kuko ibi mba ndiko ndavuga abakera bari babizi cyane, ariko generation y'uno munsi usanga by'ukuri atavyo bamenya, usanga ayo makuru atayo bafise. Rero muri ino video rero ni munyemerere nishure kano kabazo karagira kati nkuko mwamaze kubibona: mbega ni kubera iki abavyeyi ba kera batwara abana babo ku mirimo iyo bagiye gukora batabasiga muhira? Kino ni kibazo c'ubwenge cyane, ni kibazo cyo kwibaza ko. Kino nibaza yuko umuntu wese ari ngaha, umuntu wese aza kumviriza ino video, nibaza yuko ari ikintu gishobora kumufasha kugira ngo ashobore gutera imbere, na cyane cyane mu vyiyumviro. Burya iterambere naho twama turivuga, si ibi byonyene tubona umuntu ashobora kuba afise, ashobora kuba atunze. Burya iterambere nyakuri rihera indani muri wewe, hanyuma rigaca riboneka rero hanze ya. Ni kubera iki rero abavyeyi ba kera batwara abana babo mu mirimo? Ndaguha nk'ibintu bishika 3 canke 4 bishobora gufasha kwishura kino kibazo. Ubwa mbere, iyo umuvyeyi afashe umwana wiwe akamutwara hariya mu mirima, kwari kugira ngo umuvyeyi yereke umwana wiwe ukuntu ivyo bama bafungura canke bimwe yama azana muhira iyo biva. Aha rero no precisa quelque chose, no precisa ikintu kimwe. Aba bavyeyi batwara abana mu mirima igihe bakiri batoyi, kuva bakiri batoyi. Hariho umugani abakera bavuze bati: igiti kigororwa kikiri gitoyi. Uwo mugani ni umugani uri deep, ufise meaning ikomeye cyane gose, ariko twebwe turafise tendance yo kubona ibintu nk'ibisanzwe, yo kubona ibintu mengo bifise agaciro gatoyi. Ariko iyo ugerageje ukiyumvira ico by'ukuri nk'imigani imwe isigura, urashobora kubona yuko byaba ari ibintu bikomeye cyane, urashobora kubona yuko byaba ari ibintu bihambaye cyane, urashobora kubona yuko ari ibintu vyigisha ibintu bikomeye cyane. Rero umuvyeyi yaramutse atwaye umwana wiwe mu murima, kwari kugira ngo amwereke hahandi vya bindi bama bafungura muhira iyo biva. Ica kabiri naco
kwari ugukundisha imirimo umwana akunde imirimo, akunde kugenda kurondera, akunde gusohoka hanze agende arondere. Ica gatatu naco kwari ukumwereka ukuntu isi yuzuyemwo ubutunzi, kwari ukumwereka aparitiri y'irya mirimo aba ariko arakora, ivyo aza gukuramwo biraza gutunga umuryango, biraza gutunga ababanyi, biraza gutunga agatumba kose, birashobora gutunga mbere n'igihugu cose. Rero ivya kera biratandukanye cyane n'ivy'uno musi, kuko abantu uyu musi kenshi usanga umuntu atonda mu biro canke usanga umuntu atonda muri entreprise kanaka. Rero iyo utonze mu biro canke usanzwe utonda muri entreprise kanaka, birumvikana yuko udashobora gutwara umwana wawe kugira ngo ushobore kumwereka. Egome urashobora kumwigisha ukamubwira ati mwana wanje ndifuza yuko mu myaka izoza nawe wize rino shure uzoshobora kugenda gukora hariya waramupangiye akarere cyangwa utagapanze, mugabo ukamwereka le trajet ategerezwa gucamwo. Ibi nabivuze kenshi usanga mbere n'abo bana bariko bariga amashuri badakunda, iyo amaze gushika kuri irya gole aba yamaze gushikako ugasanga ari frustré, ntameze neza, ugasanga ivyo bintu biramubujije gushika kuri vya bindi vy'ukuri yifuza gushikako mu mutima. Abavyeyi bo bamwe barabikora. Rero ibi bitwereka yuko bwa mbere na mbere muri generation y'uno musi canke muri ibi vy'uyu musi turiko turabamo, umwana ntushobora kumuraga ka kazi ka office usanzwe ukora. Umwana wawe ntushobora kumuzana hajya ngo umwereke canke ngo umwigishe ukuntu ibi bitegerezwa kugenda. Oya, utegerezwa kumucisha hariya kw'ishure hama bakamwigisha iki? Bakamwigisha ukuntu nawe azogenda gukorera abandi, nawe azogenda kuba umu employé, kuko hariya kw'ishure nivyo kenshi dukunda gukurayo. Hanyuma ugasanga ahejeje ishure rero araje akoze ka kazi kawe canke akoze ka kazi wahora ukora mu myaka yahera. Abaye iki? Abaye umu employé, abaye umukozi. Rero ikindi kintu naco twokwigisha kuri kino kibazo uwo muntu yabajije, n'ukuri yabajije ikibazo ciza cyane gose, ati kubera iki abavyeyi batwara abana babo mu mirima. By'ukuri iki kibazo ni ikintu gikomeye cyane, mbere nogira ko mvuga ikintu gikomeye cyane ngaha muri no video, muri kano gace tugezeko. Umwana wawe urashobora kumuraga ikintu watanguye, agasanga ari business watanguye canke ari uruganda watanguye canke ari ikintu ciwawe kiri personnel, mugabo umwana wawe ntushobora kumuraga ako kazi uriko urakora uyu musi. Musubire mwumve neza, umwana wawe ntuzoshobora kumuraga ako kazi uriko urakora uyu musi, kuko nabivuze mu yandi ma video nakoze mbere. Kumbure agasanga ari ukitubona usubire inyuma kugira ngo ushobore kumviriza ayandi ma video twakoze. Umwana ntushobora kumuraga ako kazi uriko urakora uyu musi, kuko hamwe ejo wogira ibibazo kuri ako kazi uriko, hamwe bobona yuko atavyo uriko urashobora, hamwe bobona yuko ivyo uriko urakora bitariko biragenda neza, barakwirukana bakarondera uwundi muntu mushasha. Canke hamwe wopfa, sindakwifurije gupfa, umbabarire cane, umwana wawe ntibashobora kumuraga ivyo uriko urakora uno musi, agasanga uri umu employé, agasanga ukorera umuntu. Ariko umwana wawe ushobora kumuraga ivyo wateguye, agasanga ari ferme, agasanga ufise imirima minini wamugenda kurimamwo, agasanga ari company yo gukora nk'isabuni watanguye. Umwana wawe urashobora kumuraga ivyo, agasanga ari company yiwawe isanzwe itanga ama service atandukanye. Umwana wawe urashobora kumugira directeur general cyangwa urashobora kumuraga ivyo bintu, ariko umwana wawe ntuzoshobora kumuraga akazi kawe usanzwe ukora uno musi. Rero icigwa twokuramo muri ibi ni icahe? Icigwa twokura muri kino kibazo ni icahe? Umwana wawe ntuzoshobora kumuraga hahandi ukora. Umwana wawe ntuzoshobora kumuraga ako kazi kawe uriko urakora as an employee. Okay? Ariko umwana wawe urashobora kumuraga entreprise uzoba watanguye, ico uzoba watanguye wewe as a business ku ruhande apare yahajya usanzwe hajya basanzwe bagukoresha.
umwana wawe urashobora kumuraga. Rero nkaba ndabashimiye cyane kubona mwaraje ino video, ndizera neza yuko ino video yarimo inyigisho nyinshi, ndizera neza yuko wigishije ibintu byinshi, ndizera neza yuko byagufashije, ndizera neza yuko bishobora gupushinga mindset yawe kugira ngo ushobore kuguruka amaso hanyuma utangure kubona. Nkaba ndabashimiye cyane rwose. God bless you. Reka n'ubundi afise ikibazo mushobore kukibaza, hama ico kibazo dushobore kucishura. God bless you. Let me see you in the next video. Bye.